Nshuti namwe bakunzi mukurikiranye JCTV ndabaramukije nizera ko muguwe neza aho muherereye. Jewe ku mazina ni Hamenyimana Kevin, ndabahaye ikaze mu kiganiro ca sport citwa G-Sport gica imisi yose kuri JCTV. Turiko kuri Facebook tukabako no kuri YouTube. Kugira uzurage kurikirana buri munsi ico usabwa no gukora live ibisigaye kirira shoka bisa. Turaza guca mu gihugu ca Espagne hariya i Madrid umwana akiri muto cane w'imyaka 21 Ngozalo Garcia ahawe nimero 9 yambawe na bamwe mu bakinyi bari bakomeye mu mugwi wa Real Madrid. Turaza kuvaho twerekeze mu gihugu c'Ubwongereza i Manchester ibintu bikomeje kugenda bigorana ku mugwi w'izina rya Benjamin Sesko hagati y'umugwi wa Manchester United n'umugwi wa Newcastle United. Turaza kuvaho twerekeze mu mugwi wa Liverpool inyuma yaho ukoresheje miliyoni zirenga 300 mu kugura abakinyi, n'ubu ngo nturahagarika umaze gutanga offers zigera kuri zibiri uri kurondera umusore w'umwongereza akina mu mugwi wa Crystal Palace umutima wa defense. Sindi je nyene ndi kumwe na mugenzanje Salon. Umeze gute? Meze neza ndashima. Meze neza? Ndashima Imana. Nawe meze neza? Shandaho kabisa. Studio ibona gute no musi? Studio no musi yahindutse kabisa na climatiseur bazanye ishasha. Ibintu byose ndabona biriko birahinduka bijya ku ntambwe nziza. Ibintu byose biriko bigenda ku muvuduko mwiza. Biriko bimeze neza, urabona ubu dukora misi yose ibintu bipanze neza. Ntako banyoteza barabidusavye batubwiye ati ni muduhe ivy'iwacu kuje si ivy'iwanyu ni ivy'iwacu. Natwe twarumvise ubusabe bwabo turi ngaha bwabo. Tutatevye cyane mu majambo menshi dukubite tubangura. Kunyaruza. Twerekeze hariya i Madrid. Vyari bimaze imiswi bivugwa inyuma yaho umusore azwi kw'izina rya Kylian Mbappe aherewe nimero 10 zari zambawe na Luka Modric. Nimero 9 nta mukinyi yari ifise, umugwi wa Real Madrid wari kupanga kuraba umukinyi nka nimero 9 zikaba zariko zigwanirwa hagati y'abasore babiri, Enrique n'umugwi kw'izina rya Ngozalo Garcia. Umusore w'imyaka 21 bamukubise nimero 9. Yabaye meilleur buteur wa Mondial de Club ku bitsindo 4 na assisting. Ese uyu musore inimero 9 ntishobora gutuma performance yatweretse muri Mondial de Club atariza abandanya atwereka? Ndi kwentre na amushirako igitutu bivanye n'abagabo bambaye izi nimero, ko twibukanye ki nimero 9 muri mu mugwi wa Real Madrid yambawe na Cristiano Ronaldo, irambawe na Karim Benzema, irambawe na Gonzalo Higuain, irambawe na Ronaldo Nazario, yarambawe na Fernando Moriente n'abandi. Iyi nimero ko ayambaye ata pressure ndende ariko ko iyi nimero yambawe ku mukinya guzwi miliyoni 70-80 niho novuga igitutu kiba kirekire. Muga kuri Tarafise no mwana wa academy nta bintu birebire bagomba bamukoreze, birafise uwo bizobazwa nka Mbappe azoba ari kw'icenda. Kumwe ino nimero novuga Zabi Alonso no sindabizi neza mugabo niwe yatumye bikunda kuko no mwana wiwe yari kinahiganirwa na Hendrik. Umva ni nimero iyo wambara 9 abantu bose babaze ko mu nimero Mafege niyo yigeze kuvuga ati nta mwataka tambara nimero 9 mu mugongo muri izo saga. Mwatakanyawe aba yambaye nimero 9. Kandi rero tukaba tunamubona no mwana stile akina ni stile yaba nimero 9 buzuye. Kumwe no nimero 9 kwa yari yambawe n'abantu bose bakomeye. Cristiano Ronaldo ona ikuye Benzema yahaye 6 abafana bari iyo n'umuzi abonye nimero 9 bibuka Karim Benzema. Kucu yambara nakazi ubugomba wishireko muga kuriwe nibizomwana igitutu kuko nta muntu azomugereka ko intebe ishushe ngo turiko tubura amagori ku bwaba. Amagori afise uwo bazoyatuma nabazoza afinaliza ibintu abishira ku rwego rwiza kuko ndizera neza ko azoro umwanya ko nabonye na Hendrik bariko baravuga yuko ashobora nubwo perezida yavuze ko atawuzosohoka atanuzinjira bishobora gukunda ku munsi wa nyuma. Real Sociedad iramushaka kandi turabona neza umwana Zabi Alonso azofasita kw'icenda inyuma backup wa Mbappe uno munsi uko tubibona ni Gonzalo Garcia.
uyu musore Ngozalo Garcia mukubise nimero 9 inyuma yaho umumenyereza wiwe Zabi Alonso basanzwe bazinanye barakoranye muri Academy mu gwa Real Madrid akaza akamugirira icizera akamujana muri Mondial de Club umusore agatanga umusaruro mwiza. Ibi ntivyerekana yuko umugabo w'izina rya Enrique bashobora kuba bariko bamwereka imiryango cyangwa umugabo w'izina rya Zabi Alonso agenda amwereka ati wewe Enrique ntabwo uri mu mipango yanje kabi Koko. Enrique kweli Keve uno munsi yari umukinyi yaje muri projet za Real Madrid aca naza ari muto kuko uno munsi imyaka afise siyo kuza gutuma projet za Real Madrid. Ngozalo Garcia ariko barahiganira ku mwanya n'umukinyi wa Academy la Fabrica kandi afise nuko kugaragara neza mu kibuga n'umukinyi umumenyereza n'umukinyi nawe bashaka kubakira kuko Real Madrid ifise abakinyi bakiye bakinira Espagne nico kiri mu bintu novuga inenge zino krebe nini ziba zishaka n'imiburi gutunga abakinyi babo bakinira equipe nationale. Enrique bimushirandanje kuko imyaka afise Ngozalo Garcia aramusumba kandi Ngozalo Garcia abana preza kuko uno munsi umufana wa Real Madrid yovugira Ngozalo Garcia kuko aramubonye muri zino match zitandatu bakinyi yaramubonye n'umwataka afise ya style mu backup kuko ivyo nanira Mbappe minota 70 Ngozalo Garcia yugoha n'imiburi igice civyo Mbappe yari vyari byose kuko uzoba afise igitutu n'uzoba atangura mu kibuga. Ese bwana Salum Enrique wagiye guha igice civyo Mbappe agwa kuri nimero 9. Enrique n'umukinyi mwiza kabisa ari talented nta muntu numwe aveba yuko Enrique atari umukinyi mwiza. Gusa no musa aho bigeze kwa Real Madrid mu mwaka uheze niho bagerageje kumuha match nkeya gusa ari nkizo bamuhaye karanje batakaza avuga ati wari umwana mu kibuga witwa waruse comportement tuzi ko bwana Salum umugabo na rya Carlo Ancelotti strategy ziwe sizokoresha abakinyi baba bakiri bato gusa nubwo strategy zaje zokoresha abana bakiri bato Keve mu gihe warose umwanya handi ubona yuko bigoye gerageza gukora ibishoboka byose ngo urabe yuko wo proof kuko Ngozalo Garcia approves yeretse abafana ba Real Madrid yuko nawe nyine bamuhaye ikizere yo bishobora kucha rero ukompeta no amusumbye imyaka icyo kiri mu bintu byo navugira aca namusumbye nationality amusumbya no kuba ari mu nzu yari yari kuva kera muri La Fabrica yanabaye maire biteri muri Real Madrid B n'umwataka 45 n'umwataka Real Madrid bishobotse yo kubakira kuko no munsi Real Madrid yikinisha Mbappe ku 9 mu gihe tubona neza yuko Mbappe bariko ariko kumuhigira umwanya Mbappe mwiza nubwo mbora na Lideje sigamuginisha 9 Mbappe mwiza no ku 11 kandi Garcia abarejande bari Real Madrid nazo ati turarose umwataka Karim turongeye kuronka Karim Benzema none ibintu bishobora kumushira ku gicucu gutangura kumugereranya nibi bikonangwe byashiye mu gwa Real Madrid. Igitutu cyo sinovuye ko abantu bana bakiri kuno munsi Ibrahimovic niwe yavuze ati nimureke gushira igitutu kuri Lamine Yamal kino mupira muguno munsi monde tugezemo nikwemerera yuko ukoze byiza batakuvuga ahubwo bakugereranya urungusa Lamine Yamal ariko bamugiranye na Messi ku myaka 18 kumugiranya rena na Benzema ku myaka 21 afise uno munsi Keve kora vyiza bakugereranya nande Cristiano Ronaldo na Messi bakuze bariko bakora vyiza babagereranya na Pele na Maradona nta gihe na kimwe utazokora vyiza ngo bakugereranya na naka Keve uno munsi bamwiza Keve bakugereranya n'umuntu yabaye 6 muri vyuko yageze hejuru mu vyo we ukora kukugereranya rero ubwo iyo bigushize ku gitutu bikononera kariyeri ubwo iyo bigukomeje bituma ugera kure hashoboka nkuko Cristiano Ronaldo abivuga ati jewe kugira ngera aho ngeze ngaha nahagejejwe nuko bavuga ati ndi mwiza paraporo ya Messi na avuga ati nageze ngaha kubera iki Cristiano y'ama competition uno musi bafise competition kuvuga ati abashiye muri Real Madrid bakoze vyiza Karim Benzema Cristiano Ronaldo yarayambaye Morientes Ngozalo ni Numero yambawe n'abantu bakomeye nanje nzembe umwiza muri bo ni uko Mateus Kunyana yavuze ati nkene Numero 10 kuko iyo ukoze ibintu bikomeye warambaye Numero yo muri Legend yakoze vyiza nawe uje aho hantu kandi atangiye kuyambara kiri muto imyaka 71 akoze vyiza iyi Numero yambara mpaka giye urumva ni kumutega kw'ibintu vyishi kandi bikomeye
uno munsi rego ntazotangura mu kibuga muganya umwanya bazomuha afana Real Madrid bazabamurindiriye w'ikintu cyiza. Birumvikana yari Ngozalo Garcia ku myaka 21 amaze gukinira umugwi wa Real Madrid inkino 10 atsinda ibitsindo 5 na assist 2 harimo ibitsindo 4 yatsinze muri Mondial de Club na assist 1 yatanze birangira abaye meilleur buteur wa Mondial de Club akaba aciye kuri Enrique mu guhiganirwa iyo nimero 9 bayimuhaye bariko basa n'abayibombora bari muri bombori n'umusore canke umugabo kuko aheruka gukora igikwe azwi izina rya Enrique Felipe de Souza. Tuve i Madrid twerekeze hariya i Manchester. Umugwa Newcastle twaraheje tubivuga utanze ubusabe bwa miliyoni 80 ni miliyoni 10 za bonus zose hamwe miliyoni 90 ku mugozi w'izina rya Benjamin Sesko akomeje kuba kayobera bahi umugwa Manchester United wibonye amasaha make inyuma mari yati kabisa baraturiye umuki ndayihitira koroka ibakubita 75 miliyo na 10 za bonus za 85 usigara urushwa 5 n'umugwi wa Newcastle. Cesaro uyu musore Benjamin Sesko koko yarakwiye amafaranga kebe ni kimwe cy'amategeko ko tubona ibiharuro vyiwe ati oya ibiharuro vyiwe si kirenga kuko biratandukanye n'abari basanzwe bari mu mugwi wa Manchester United. Ego batangura kariyeri yiwe no buri professionnel ntaratsinda ibitsindo 200 kuri sezo afise mw'isezi iheze uyu musore yakinye inkino 33 atsinda ibitsindo 15 ndibuka avara nepase muja kugurunga basuzina rya Rasmus Hojland 2023 yego yakinye match 32 umugwi wa Atalanta atsinda ibitsindo 9 fiti igori 9 bamura muguzi mumugura amafaranga atari make 72. Uyu musore Benjamin Sesko afise ibiharuro biri proportionnel canke bisa n'ivyegeranye n'umusore Rasmus. Ese koko uyu Benjamin Sesko gasa aya mafaranga yarayakwiye ko ese hoho niyaza akaza kuri ano mafaranga ashobora gutanga ibikwiranye n'aka gaciro kiwe. Keve tuvyemeranye neza yuko Leipzig na Benjamin Sesko hari ico bari baragiranye nk'amasezerano navuga yo kumunwa atanditse babati ni twebwe wewe tuzova ngaha munsi miliyoni 90. Leipzig irabona ati abataka babuze Newcastle iraje Arsenal Man United tireka tugushira ku miliyoni 100 tuzakorora sero naho tuzatubona hadufavoriza twese. Uno musi haje Newcastle iriho miliyoni 80 na bonus miliyoni 90. Mani ikari miliyoni 75 na bonus miliyoni 10. Acha haba interval miliyoni 5. Ncaturaba mbe Benjamin Sesko ivyiwe bihagaze gute? Agence yiwe arimwe niwe mukinyi novuga yuko asa n'uri hejuru. Ikizaba gikomeza nani ndanabisomeje mwijoro basha umuhaja washaka kumujana kwa Manchester United bizovugwe yuko umukinyi we wa mbere yagurishije yamujanye kwa Manchester. Uno musi Newcastle irikirageza guhiga umukinyi w'umunimero 9 kuko barabona neza uwo bafise birashoboka yuko sezitangura tuzori mu mugwi wa Newcastle. Mani nayo ikiriko kirayereka yuko yozahugura umwataka uno musi abifise nabo nyene nta musaruro bafise mugabo bagomba gure Benjamin Sesko ari naco kintu Ruben Amorim atemera ati gute muza kugura abakinyi muza kugura umukinyi nabo mfise ngaha atabasomvye ibiharuro birebire kandi nabo nyene mukuza baje gukora ayo mafaranga ukuza ku 72 kwa Rasmus Hojland uno muzi kabugo mugura miliyoni 75 na bonus miliyoni 10 kwa Benjamin Sesko ni ibintu biri simireye mugabo Christopher Vivere niwe yabwiye Amorim anakonvenka Omar Berada amubwira ati uno muzi Kimani yagirgura abakinyi ba bandi bo gutuma vyose gusura muze mani ifise mbemo ifise kunya ifise na Bruno Fernandes umufana
azoba atengeye itisho kuri Mbemo Kunya na Bruno Fernandes. Ninaho vyo facilita Benjamin Sesko kwibona neza muri Germany kuko ntazoba ari nka Rasmus yaje match yose Rasmus abaye president tuvuga ati mbe atsinda igitsindo ryari biza rero biza kuba birebire pressure ikomereraho umukinyi wa neza yuko yapfuye gusa no musari soko ku kibazo bari bambagije ati amafaranga maniri kirarihana niyo Ngozalo uno mwatakara yakwiye Keve uno musi nta mwataka numwe ujya kugura Chelsea yavuze ati Nicholas Jackson duvugana n'umuntu afise miliyoni 100 uno musi rero ujya kwiga Benjamin Sesko kwa Leipzig ugiye musi miliyoni 75 uko baranamuhaye ati we genda uganira na equipe zigushaka uno musi ntari karakora entraînement bena za this time one babaretse bakore byose kuko barabona neza ko mu mwaka uza Benjamin Sesko aragugwa si aguzwe na Newcastle se aguzwe na Man U uno musarava kwa Newcastle. Salumu Ruben Amorim ntariko yipfuza canke ntariko ashira igitutu ku mugwa Manchester United ngo limuzanire Benjamin Sesko. Oya Christophe Veve ni wafisemwo ubwo bushaki niwe ariko kandi twibukanye ko uyu Christophe Veve afise ahuriye n'uyu musore Benjamin Sesko n'umu agent wiwe Elvis Basanovic kuko Christophe Veve ari mu bantu batumye ari akiri sporting director wa Red Bull ari mu bantu batumye uyu musore niwe Benjamin Sesko yinjira muri company ya Red Bull niwe nabakuye niwe yagiye kumwikurira muri Slovenia kuko yaje muri Leipzig akiri umwana mutoyi banamuduza akiri kwa Leipzig nyene none Salumu uyu musore Christophe Veve niwe wafise mukoko ko ariko yifuza kumuzana muri Manchester United kandi umumenyereze wabona ko atabushoboza afise ko kuba yoza gukura Manchester United ahiri Ruben Amorim ugasanga wewe arabona abandi bakinyi cyangwa abandi bataka bafise ubushobozi yozana kurusha kuzana Benjamin Sesko akaba ari byo bisa kuvuga nibiriko biratuma n'umugwa Manchester United ntagerageza kurekura amafaranga hakiri kare kuko umusore wewe kubwiyiwe Fabrizio Romano yaje kuvyandika ko nta handi hantu yipfuza atari Manchester Manchester Tops nibyo banditse ati umuhungu yipfuza kujya Manchester ikibazo rero mbajije Ruben Amorim Keve yanabisabye kati sinkeneye umukinyi muzonzanira inesezo atari umukinyi muri Premier League ivyo biboko babanza muzanira babiri uno musi mwataka Ruben Amorim we yipfuza Oli Watkins Christophe Viveri wabivuze na Elvis Basanovic avuga ati ngurisha umukinyi kwa Mani Viveri nawe niwe muntu yikoreye Benjamin Sesko aramuzi Keve nkuko wewe wobuzi naka akina kwa Bomamura ati uno mukinda muza kiri hasi niwe yamizaniye amukora kwa Red Bull amujana kwa Leipzig uno musi niwe yagiye gukonvenka Omar Barad yaramuhamagaye amwereka ati uno mukinya ashoboye ibi kandi yoza atari ku gitutu kingana n'icya Rasmus abwira Ruben Amorim ati wo mukinisha kuko ubu ntari siwe mukinyi twovuga yuko ari kuyita no musi ufise umukinya atsindije bitino 20 Brian Mbemo ufise umukinya atsindije bitino 15 ufise Bruno Fernandes yamari mwiza seziyari yose uwo mukinyi yo fitinga muri J wawe niwe rero ariko arakomeza ino transfer ikiza gufasha rero mani kinayifavoriza ni budget yayo kuko no muzi Newcastle hanirikira higo umukimanyi ikaza Newcastle niyo mutayi Newcastle no egizo kina Champions League iryo zinari kuko bavuga ati uko ni wakora vyiza uri kwa mani bitandukanye no gukora vyiza uri kwa Newcastle kuno muzi na Alexander Isaac ariko arashaka gusohoka yari we mukinyi tubona ari head wa project bafise y'umugwanci wa Newcastle no musi rero ino transfer izohava ikomezwa no kumenyana kwa Viveri na Benjamin Sesko agakonvenka Ruben Amorim tizanu ni wenzi kandi byokunda Ruben Amorim we mugihe ariko ashaka iyo maturity abanza garure Man U kuri rwa rwego kubuza kugwanira Big Four kuno musi umufana Man U kubona kuronka Big Four biracyari indota aravuga ati n'umwanya wa gatanu twoba twakoze akeneye rero abantu bafise ico kintu cyo kugwanira kariyeri yabo kuruta guhiga izina bariko barigira muri equipe nkuru birumvikana
tuva ku mugwa Manchester United no kuri Benjamin Sesko twerekeza i Merseyside hariya mu gisagara umugwa wa Liverpool usanzwe utuyemo inyuma yo gukoresha miliyoni zirenga 300 mu kugura abakinyi uzana ba Ekitike ugura ba Florian Wirtz ba Kerkeze uzana ba Jeremy Frimpong umugwa wa Liverpool ati twebwe ntiturekera inyuma yo kujya umudefenseur wabo kwanza basimbiye kwa Newcastle kwa Crystal Palace plutôt babakubita offers zigera kuri 2 zose umugwa wa Crystal Palace ugenda uzanka bariko bashaka gusinyisha umusore w'umwongereza kapiteni w'umugwa wa Crystal Palace Mark Guehi bwana Salomo igihe cyo cyakigeze cyo kuva mu mugwa wa Crystal Palace akerekeza mu mugwi nka Liverpool Mark Guehi ikibazo arombaje ni cyiza kuko igihe kirageze Mark Guehi no mu defense ariko arahamagagwa na Thomas Tuchel kandi yanahamagawe na Rikazi amagwa na Southgate no mu defense no musi nawe nyine aribona ni ku rwego rwiza niko mamagagwa na equipe nationale nkinira Palace mu gihe n'abandi kwa Liverpool hoho no kwitwa Gute kandi twatubona Liverpool irakeneye umudefenseur central aza kubafasha kuno munsi barareka uyu mwana jarere kwanza uno munsi muri defense bariko bizera Joe Gomez nawe nyene no mupolivara service yo hari kuri numero 5 sizo Mark Guehi yoguha Mark Guehi igihe kirageze ngo agende mugabo Liverpool mbe birakunda uko nawe n'umukinyi kwa Palace bavuga ati ntahaja no munsi Palace bavuga ati niwe mukinyi mwiza d'office umva transfer yiwe irakomeye mugabo n'umukinyi mwiza agiye kwa Liverpool yo bakoze signature nziza kuko agiye muri club itwaye igikombe iri kirane yubaka byo gutwara ibindi bikombe biri imbere Mark Guehi n'umukinyi uno musari muri equipe ikomeye tutovuga ati equipe iri kikinisha umugabo wa twende bagao ikikinisha umukinyi aza gukorera mu bandi ahubwo yoza gufasha Liverpool kubandanya yiyubaka Mark ni shwadi kubugwi wa Liverpool nawe wari uri umumenyereza wo musimbano no musore Kevin Mark Guehi no defenseur central kinisha kubafu mugaba kinisha ubwenge bwishi ura iyari kumwe na hajya ko Palace kina defense atruwa urabona neza yuko niwe muntu abatwara mugabo rero Mark Guehi uno musimbe baje kwa Liverpool nkasho yakangaye kuko still akina niyo still yaba Van Dijk usura musi Van Dijk nta mu backup we dufise kandi numukinya tweretse sezo zitatu nziza mbona musi yogenda Liverpool tukatubona imbere iri kiri yubaka nta burya kuba bararikuye na kwanza ubwo Liverpool burya nta mukinyo wo muri defense central ashobora kuza gusubirira hagati ya Konate canke uno musi nta uhari uyu Van Dijk bavunitse ukungiye kuraba basigaranye Gomez nawe n'umupolivarake naho kandi naho nyene imyaka ikiramurega ko n'imvune zisigaye zimufata bya hato na hato rero Liverpool kabisa yarikwiye kugura umudefenseur kandi akomeye kuko imbere irakomeye ifo yuko equipe ikomera hose kuko mu gihe wo uburu w'inyuma yarakomeye atawundi office abimbere barabironka mukana urankese birumvikana Salon tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu cy'uyu munsi ndagushimire cyane nshimire hari umukunzi wacu yitwa Salim Akbar niwe mbona yatubwiye ati uzushimire umuhungu yitwa Kevin nanje ndamushimiye kabisa navyumvise Salim Akbar ni petit frère w'umukinyi umuhungu ahora ari umukinyi yitwa Customer gusa no munsi yarabihagaritse Salim Akbar no yambwiye ati uzumbwirire Kevin yuko amubusese ati yongeye ko nkondisha umupira turamuramukije natwe kandi twiyemeje kubandanya tumuha umunezero Salim Akbar nibaze yuko message wamaye yashitse kandi ndeye inbox ntiyanditse commentaire en general yavuye ati ndagusavye ejo uzumumbwirire Salim Akbar message yawe irashitse twayakiriye kabisa bakuzi ba JCTV kiganiro cacu cy'uyu munsi kirangiriye icyo musabwa no kubandanya mukora sabone mugakora n'amapartage menshi ntitwibagire gushimira n'umugabo kw'izina rya Prophete Isayi hari yabari kagenda akora akazi gakomeye kugira ngo amasanamu mubashe kuyabona muri buno buryo mugiraho muba